Amede none Amede wowe bakora kuvugira ibintu utaravuga utaraniyumvira umva no vyishura sindavyishura kubera ndiko mvuga Amede niko kone kuvuga undi muntu Amede nani nivyo yokora Amede just bose nani batararongora gushira nsa usanga atavya kundi ivyo bintu byo kurongora bakunzi basenga Media TV muraho murameze neza akuba bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizigire nagwa no gukemura ibibazo byanyu guys uno munsi natembereremwe mu ba sister babikora neza cyane muri filime y'u Burundi muramuzi ndazi benshi muramukunda muzi inkuru ziwe nyinshi mwarabye filime ziwe nyinshi nizera neza yuko filime atagaragayemo mu gihugu cy'u Burundi ishobora kuba itabagyohera n'umuntu mukunda cyane nawe usuyundi yitwa Oronera Mutoni ndamusaba mu cyubaro ciwe abaramutse cyo tukomeza n'iganiro cacu ndabaramutse cyane mani bari namwe bati barinda meze neza amakuru y'imisi je ngira ko ndakubaza twabonye save the date yaheze ikindi gikorwa ni ryari bimeze gute imisi 10 iraheze tutabona ikindi kintu gikurikira kandi imisi 10 ni myinshi ni myinshi si myinshi kubera n'ubundi twari dusanga dupostinga rimwe mu ndwi urumva harenze imisi 3 kandi murabizi gutegura filme ni projet ndende habaho umwanya wo kuyandika umwanya wo gutegura abazoyikina umwanya wo gutegura aho bazoyikinira umwanya wo gutegura nyine ibintu birebire kugira filime ishobora gutungana yose ngo iboneke rero nkuko rero twiyemeje kandi ariko kazi dusanzwe dukora kazoze kindi gikorwa gishasha tucitege ryari ico gikorwa kizoba citonga iki kizoba gikorwa gitandukanye n'ico twari tumaze imisi tubona ari cyo save the date kizoba ari gikorwa ciza cyane gifite message nziza cyane ariko sinotangaza umunsi kizoshirwa ku mugaragaro kubera nanje nawe nzi neza kandi sinovuga ngo kizoba citwa gute Barogiye kutubarira Oronera twebwe nk'abakunzi biwawe abantu dukunda ibikorwa byanyu iyo tumaze imisi 10 tutabona igikorwa tuba tumva nyine muko matugirira nabi mwatumenyereje ni muri rimwe mu ndwi basi nta kibazo mugiyandwi iraheze nindi misi iraheze no kuvuga birashoka n'indwi zigahera numva ko tuzoba twabakumbuye bino bintu bike biragoye kandi bisaba umwanya munini cyane kugitegurira kugira bikunda abantu bahe message tomoye kandi yagutse yego rero niyo mpamvu ubona ducegwa ubundi natwe duciba ngo turashaka gucegwa cyangwa ngo ducegwe kubera ngo twifuza ngo dufise ubunebwe cyangwa tudashaka gutanga ibikorwa ahubwo ni kwa ivyo bikorwa nyene biba vyadufatiriye bigatuma ducegwa kuko bisaba nukuri imbasi dufate ndabivuge gute gutegura tournage bisaba icambere gushira hamwe abakinyi yego ama location urabizi ko aragoye location iragoye cyane kabisa ivyuma ni bisezerana bisigura ngo inamba myini zibura shaka gutuma n'igikorwa gitinda mugabo ico nkunda no ko umuntu abatataye igikorwa abari mu gikorwa kandi ikindi nkunda gusomba no ko umuntu iyo yitegura igikorwa neza azana ikintu ciza kandi kiremereye gifasha abantu rero bivuze ngo kwihuta cyane sivyo biza gusumba gutanga igikorwa ciza okay Oronera nuko mu myaka mikeyi irenganye uraje muri filime uravuga amajambo menshi barakuvuga we na Aperi Ndwayo ntiwigeze wumva yuko bikubabaza ukumva kumenga ubanza ukabangira gukina filime gato nta n'umusino iyo we bakora kuvuga kigihe wiyumva gute wavyakira gute birasanzwe kubera kuvugwa ni ibintu birizi ko nta muntu n'umwe atavugwa twese turavugwa twebwe nuko biba vyagiye kuvugwa bikaja ku mugaragaro ahantu henshi kandi ugasanga hari ibintu vutswe bitari ivyo abantu bakavyakira ko ari ivyo rero nibiba bivuze ngo uce bihindura jewe Oronera wanyawe mu gihe banzi ko bitaza kumindura kandi mu gihe banzi ko nyene n'ubundi ruvugwa atawo yica ndabifata nyene bisanzwe hari abantu benshi baba batinya uruvugo muvuze amara nk'indyo yose ari mu nzu adasohoka ego ndashaka nibaza kijya gihe uci nk'ahantu bakakuvuga ukabona abantu barajyana inzara ngo n'umugore wa Aperi Ndwayo kuri wowe nta kibazo na kimwe byigira bigutera kandi nta kibazo na kimwe nigeze ngira okay ndifuza kandi kumenya ntidukunze kukubona mu bintu by'amabeef cyane
umubano wawe n'abandi bakinyi ba filime bose umeze gute mubanye gute ese nubuhe mukinyi wa filime w'umugenzi wawe cyane ngaha muri ino industry ayiwe umubano wanje hagati n'abakinyi ba filime n'abakinyi bagenzi banje ni mwiza cyane ku ruhande rw'iwanje kubera ushobora kwiyumvira ko tubanye neza ku ruhande rwanje kandi nkaba ndakunezeye kandi nkaba ndagukunda ariko ugasanga ku ruhande rw'iwawe siko ubibona uranwengera uranyeraho turi kumwe kuko ugasanga mu mutima naho siko hameze rero jewe ariko ku ruhande rw'iwanje abakinyi ba filime nta muntu n'umwe dufitaniye bifu nta muntu n'umwe nanka kumva n'abantu dukora umurimo umwe ngiye kugira urwanko uhava usanga nisanze mu bintu bitajanye n'aka kazi ndiko ndakora yego nakubajije ninde mukinyi ukunda cyane muri filime y'Uburundi yego nkunda cyane urukundo rwanje rero ku bantu hafi nka bose rurarungana oya hariho umuntu basi umunsi utohera utamwandikiye basi umunsi weze mutavuganye uba wumva wamukumbuye abakinyi ba filime yego umunsi weze nguma namkumbuye yo shanda sinzi neza gusa mfisemwo aba besto benshi tubwire nka batatu uvuge batatu cyane abo dukorana muri mofu abo dukorana mu mugoro wanje n'abagenzi banje n'abantu banje ba hafi cyane n'abantu banje ba hafi tuvugana kenshi kuko tuvugana ibijanye n'akazi byinshi cyane kuko nibo dufashanya kwandika izo filime wumva izo filime mubona nibo dufashanya gutegura ati mbega tugiye gutanga iki tugiye gukora iki kubera ko abantu tuba tuyaga cyane gusumba ariko ushobora kuba ufise umuntu mukorana n'ibyo mukaganira muga hariho uwundi umunsi utahera atamunsi n'umwe urengana mutavuganye atakwandikiye cyangwa utamwandikiye abo bose ndakubwiye dukorana na musohera tutavugana kuko na stati yabo yonyine ushobora gutuma mvuga umva nkabona stati ngaca nkubita commentaire deja twatuvuganye niba abantu nyine mu muri hafi byanka yuko n'umusohera mutayaje beshi ngaho kwibarabara baraje muri tanguye rya filime Save the Date bavuga ati Ornella na Izo Chris muraberanye cyane baranavuga yuko mbere mu mukundanye kijya gihe byari ibyo bavuga cyane barabesha ibyo bavuga kanambura amarori mbona kamera iri hasi ngo nimvira ko oya nakibatse ibyo bavuga sinovuga ngo byari ibyo ariko sinabavuga ngo ntibyari ibyo kubera ibyo bavuga byari ibyo ku ruhande rwabo kuko nibyo babona kandi nibyo twabereka ariko natwe mu mvu yo kubibereka nuko cari koko turakora twerekana ko yakuri CV yagize iki nukuri bijya ibintu byari byo zari filime mwarabibonye inyuma mwagiye murabitahura murabona ko atari ibyo yego ariko benshi baba bavuga ati Ornella muraberanye na Chris tweranye benshi tumaze kubona mubwira byinshi ariko nyene niko kazi kacu kuvugwa ni ngombwa kuko mu bintu dukora dukinana n'abantu tudasangiye ibikina bivuze ngo abantu rero bamaze kubona ko mwama muri kumwe mufite n'ubucuti batereza kuvuga ibindi bintu rero nibize ngo byo bavuga ngo twereka kuvyakira yego Ornella muri no filime imyaka umaze igihe umaze ni kihe kintu c'intambamye wahuye nayo kikagukomeretsa ku mutima wawe ntambamye igituma manje no kwiyumvira cyane nuko idahagije nimba yaranahabaye iyo namba nashangoze nashangize bivuze ni kakantu koze kwabura kakagenda biba bivyoshe no kukibagira ahubwo ico novuga ko nshima kuba ndi umukinyi wa filime bivuze ngo bibi byabaye biki ariko hashobora kuba harimo ikintu kimwe cyakubabaje gusumba ibindi ukavuga ati kano kantu nubwo katari kanini cyane ariko karambabaje bashina gake aho rero ntakahari kubera ko umuntu iyo yababaye ntakunda kwibagira ibintu byamubabaje ntakahari nkunda akazi kanje ku buryo naho nogakora merekeramo nashaka kwibuka ngo nakomeretse ngo ndi muri iyo kubera ngira abandi ko ndakora ibintu nkunda Ornella niyihe filime ukunda mu filime zose wakoze uvuga ati ino filime vraiment ndayikunda cyane gusumba izindi ndashobora gufata akanya nkayiraba mu filime wanje zaba izawe filime yose uzi woba warabonetsemo n'iz'abandi bose yego nyine nkunda Save the Date urafata akanya nawe ukayiraba
by the way ni filme nziza imeze neza ndizera ko ata muntu n'umwe atoyikunda ndayikunda ko n'abantu barayikunze cyane bitavuze ngo mugabo ngo niyo ngo ushira imbere cyane ahubwo ni kubera ariyo iri kuri uno mwanya ego kuko ni filme ngingo ni filme nziza kandi ifite story nziza ni wanje nyene ikigwa bivuze ngo ni filme nshaka kwicara nkakunda kubera iyo ugiye gutanga igikorwa ubu ugiye gutanga story wumva ko ikubaze kandi zo kubaka n'abandi. Okay, ndifuza kumenya twebwe nk'abafana benshi bakubonye kijya gihe uje kwa Abel Ndwayo mukatangura kuvuga na Abel Ndwayo ariko ntibazi urugendo rwawe yo gwatanguriye nimba atari banga ushaka kutubwira urugendo rwawe rwa filime gwatanguriye gute gwatanguriye ryari gwahereye he? Gwatanguriye maze imyaka 4 muri filime. Urugendo rwanje nyene gwatanguriye muri G5 kwa Abel Ndwayo niwe nyakiriye ndakina niwe numva niwe yamvyaye muri filime kandi nza gukora ivyo wanje hama nza gukora n'abantu batandukanye kubera ngira bambonye aho kandi banyishimiye baranyinisha nyina ahantu hatandukanye bituma nisanga ngaha muri uno munsi. No munsi uri umwe mu bakinyi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndifuza kumenya hagati ndakubwira abakinyi babiri ucumbwira wowe uwo uhitamo canke uwo wokoresha aba yari wewe. Ndakubajije hagati y'abo bakinyi babiri wowe uvuga umwe wumva ubona asumba uwundi cyane nakarorero. Ndatanguye uriteguye. Okay, reka mere kuri uwitwa Liberty hamwe na Izo Chris. Ninde ubona yuko asumba uwundi haba mu gukina neza gusumba uwundi cyane? Ico kibazo kiragoye kandi kiroroshe. Kandi kimaco kigoye. Gucagura harya umuntu acagura nk'ukuje ndashaka kubona ko urenze. Ndi kumvuga ku ruhande rw'iwawe sindi ku ruhande rwanje rero. Nibigoye ko bitagoye Liberty turakorana igikoko. Ariko uramubona muri filime. Tugirira ku ruhande rwawe hagati ya Liberty na Izo Chris. Sinorinda ndavyumvira ko cyane kubera Izo Chris turi kumwe muri team kandi turakorana kandi n'umuntu wanje wa hafi bivuze ngo sinza gucakura Liberty. Yego. Dukorana kandi niturakorana projet ni imwe sinzi ngo akina gute sinzi ngo bimeze gute kubitere hari umukinyi mwiza umubona kubitere gusumba kumubona kuri video ngaha kumubona muri cinema biraryoshye kubona umuntu kubitere kugira ushobore kumuhayagiza urumva rero sinamenya ngo numuhayagiza gute. Ndakomeza Izo Chris na Abel Ndwayo ninde asumba uwundi bose babanye nabo wakinanye nabo kuri tere ninde asumba uwundi mu gukina? Ikibazo rero sinza kucishura. Oya uracishura nta kibazo. Nacishura. Izo Chris turakorana cyane. Yego. Nabwe turi muri team. Abel turi kumwe muri team. Yego. Ni boss wanje ni kwanje. Yego. Wow, uvuga nabiso. No kuvuga. Uvuga namugenzi. Reka ntuzomuvuzina. Reka ntuzomuvuzina. Ndamurutishije uyundi ibaze nka Izo ndamurutishije Abel. Ibaze Abel ndamurutishije Izo. Ariko bose barataho. Bose barataho. Je nk'ubu okay nk'ubu jomba jiji hagati yawe na cameraman wanje wowe niwe uzi gukina cyane filime none uko takina arakina uyu ni cameraman afata kamera urumva nyene kandi nurabona imano yiwe no umucagura okay we gerageza rero urabe ugerageje kuvuga ati genda bya Beri nkarabana yizo zirangana oya jewe kuko bose nabigiciriro sinavuze reka wowe ushatse gushira ku byo navuze basi mu gukina mu gukina urenze ubona jewe bose baranyemeza ati gute banyemeza Abeli hariho amasene udashaka kumuha y'umwana umuhungu akiri muto umuhungu agiziki ivyo navyo yokina Abeli akina ari umupapa Abeli yokina ari umupasteri Abeli yokina nyene ari mu bossi cyangwa n'umupapa yacakaritse naho byo bikina sivyo biramubera kandi aza kubitanga mu givyo vyose Izo yokina Izo yokina gute ari umupapa w'abana sinamubona yavyaye muri filime iyo casting nayagira yo kuvyara afite casting yo kukina ari umupapa afite umugore Jeanne Marie gutyo ariko na casting yo kuvyara yokina Izo niyo tuvuge rero no kuvuga twe twaciye tumenyesha no kuvuga ngo Abel
azi imbere ya Izo urihaye inyinshi rero aho eh ugira uncagure bivuze ngo izina ni inyishu yanje ni wowe utanze oya si birumvi jewe je ndakubwiye ndabemera bose kubw'impamvu izi bivuze ngo kubera ko rero no ibi kwa biva Libati na Izo nakubwiye hayi impamvu agenda atanga impamvu bivuze rero no kuri Abeli na Izo natanze impamvu ni casting zimwe ahubwo wewe cagura abantu bafite casting zimwe ucumbwira ncagura Barasiza okay abafite casting zimwe okay reka ncagure Izo nyene ndamugaruka nande Izo kumukunda Izo ndamukunda Izo impamvu ndamukunda ndi reka mvuge kano kantu impamvu nkunda Izo sinzi ko ari wowe wabimutumye Izo sigaye afite umutima mwiza kuva atangwe gukorana nawe cyangwa atangwe kugendana nawe Izo sigaye afite umutima mwiza cyane oya kare yarafise mubi mbira uko nari ndamuzi kare bitandukanye nuko ndamuzi no musi Izo ubwa mbere twe tuzinanye kuva kera hanyuma mugabo ntiyarafise umutima mwiza nka no musi yabaye umwana babaye nanje mbo mu journaliste dino saha none wewe gute uvuga ko bitandukanye kare wamubonye nabi mu mpamvu zawe sinamubonye nabi Izo ubwa mbere yari umuntu nyene w'umurakare bigoye kugira ngo umuntu yishimye atwengera umuntu ari we wese ariko no musi Izo umwana mwiza n'umupore umutima mwiza Shaurantanzo sizo tuzinanye sizo tuzinanye Izo tuzinanye kuva ndamubona yahindutse atwengera buri muntu wese n'umunsi we baramutwengera mutaramenyana ntibabona kumenga arakati naje tutazinanye ugira ndakati oya uri umwana mwiza niyo mpamvu rero karagaciyemo niyo mpamvu nakubwira ko Izo ndamukunda asigaye afite umutima mwiza cyane okay reka ngarukane rero Izo no witwa Sabas Izo na Sabas ndakwishura wewe Sabas ndo umuntu wanje yego ndamufana ndamukunda ndamwemera aho rero niho jinksha Sabas aritonda kana Izo aritonda Izo namwe ndamuvuga twabamwumvise cyane Sabas nebwa Sabas ni umuntu mwiza azi kubana n'abantu baciye bugufi yego kandi ni wa muntu uzamusanga yicaye mu bandi ariko aravuga umuntu yego ni wa muntu yakonye ko ikintu yo guhamagara aho biyati bimeze gute mu ncamake n'umuntu mwiza kandi umuntu dukorana kandi umuntu mumaze kumenyana twakufuza gutakaza bivuze ngo rero sinza gucagura kubera na Izo sishaka kumutakaza na Sabas sishaka kumutakaza ariko rega urumva abakunzi bacu jewe iki cyana cemeje kuba indyarya mbaye indyarya kubera utabaye indyarya ntushobora kubaho muri ariko ikibazo yacu ariko icyo nakubwira ndabakunda bose ku buryo ndi ko ndakina filme irimwo umuntu umwe muri abo umwe uwo muntu abura akacaboneka umwe nyene muri abo nta kintu kimwe no kumva ko momvye urumva ndaguma numva ko ibintu bimeze fresh okay ariko ndizira nta mutima mubi sivyo nta mutima mubi rero n'uwo ari we wese araza gutora nta mutima mubi bakundwa bayama bandugu munisame sana nukuri ivyo bintu navyo nzi okay gusa munjaniranye oya nukuri urumva urabona no mu nani kwishuri ariko baguha ukora exam kubona ikibazo kirakucanze kagisimba icurenda gisimbi okay Nizere ko ikindi gikuri kutaza kugisimba ndakeka tubyemeranye ntugisimba ndakeka kinyoroheye ega bingoye biragoye reka basi ngwaje hagati y'abashiye kuvuga ikintu ukaca wicara ukacicuza uramaze gushikira birababaje bivuze ngo rero wofu mu bindyarya wisemo kwibera indyarya okay hagati ya Mimi Mireille na Kadolaville wewe uragerageje kuraba umaze kubona amafilme yabo benshi umaze gukorana menshi ninde wabonye basi biba afise je d'acteur nziza gusumba uwundi reka ndagutera inkuru bajya bantu bakina ibintu bimwe kensha nibabaha amasene ameze kimwe Mimi akunda gukina atekereje ari umukirisu sivyo yiyoroheje Kado akunda gukina ari umuntu ashavuye umuntu akora ikibi umuntu agize iki none abantu ndaza kubagereranya gute cyangwa ndakubaza aho nyene byasi nyene bagereranya kuri wewe ninde je d'acteur ziweze kuryohera
Nindakina ibikuryohera muri abo nyene babiri uretse gituma nza kuvuga ko ari bose umwe akina ibintu vyoroheje akarira agaca bugufi bivuze ngo ndaza kuba umufana undi agakina yakaze yashavuye bivuze ngo ndaza kuba umufana ko bimeze kandi umufana rwose orera urazi imise nta uri impamvu ukundwa n'abakinyi ba filime bose erega we nta muntu n'umwe mudakunda kwera nuba ndi injyanye wemera kuba injyanye na sindi injyanye ariko nkana ari injyanye jewe mfise umutima wawe sindiko ndihaya kubera ibi tuvuga hari abantu b'abatuzi babibona bivuze ngo noje kwihaya gusanga babandi babizi bambonye siyoheraba bivuze rero ngo jewe banivuga uko nzi kuko nta nundi muntu anzi gusumba uko nizi ariko uko twomera kose abantu b'abatuzi basi 80% 50% gutyo jewe mfise umutima woroshe sivyo kandi ndi umuntu akunda umuntu wese ana wewe urashaka kuba wewe numva ko mvuga nabi tugahurukanye ku mutima mwiza cyambona menga aho wamvuze nabi usanga wari mu bandi bakora mvuga nabi wamvuze nabi bitagufashe ko urumva nyarutsa korosha ibintu no kwiha impamvu nziza gusumba zibi ko rero ni haye impamvu zibi bandiko nduba kuko nko muri jewe inzikira bikazutuma wewe ndakubona nabi kandi jewe muye n'umuntu numva ko atari umuntu mwiza kuri jewe sindamuryaga ndahora nkamera ikindi suri tayi nziza namenye yanje nja kumwereka nzi ndakoreka amenyo yanje bivuze ngo ndupfa nibikomeye ni ibintu twoheze cyangwa nohereza mu mutima wanje ingaruka na kandi kantu kamwe gusa ga challenge kamwe uzaho ndizeranyishura uronera bishitse bano batipa babiri ngire mvuge bakaza kugupropose kugira ngo mubane ucagura kiganza canje namane yo ngira y'ivyo bintu birimo na karorero niko natanga bakaza akavuga ati uronera ndashaka ko tubana umbere umufasha mwo babiri ucutubwira uwo hitamo uwa mbere ndagarukana kandi izo Chris izo ndamukunda sana uwa kabiri Amede Manirakiza bo twobanamo uwo uvuga ati jinga ayibaziye rimwe uca mitamo naka tukagenda kuyibanira reka ndakubwire rero ndasabye ukwirukene uze kunyishura jenge ahubwo nagana ndakwishira ibyo ushaka ndakwishira umutima wowe ushaka kungira injyajya reka ndakwishira uri mu mutima sindaguhewe ibyo ushaka sivyo kubera abasanga nkunda kubesha bya wenda kunezeze nkibabaza reka rero kugira ndaguhe ibintu byiza ndaguhe ku mutima kandi ndaguhe abantu bakubara byumva bumvira ibiri ku mutima wanje bivuze ngo Amede Manirakiza na izo Chris baje kumpropose yego bivuze ngo nta muntu yoza propose adasanzwe mufitanye imigenderanire y'urukundo hagati yanyu nubwo mu mutayifitanye hari umuntu ushobora kuza ukavuga ati uno muntu tubanye muri ubuzima busanzwe tubanyemo ciye mbona baraje muri iyo mpamvu okay je kandi ndagutera inkuru nta muntu twobana tutakundanye nahonye mu bintu nyaye cyangaruka ngahe urukundo rurimo sawa cyangaruka rero bose baje gusaba ko mukundana umwe yaje kunsanga twundana aho camitamwo uwo mbona tuzohuza kandi bose murazinanye muragendana igipasi ko bose arabagenzi bawe uramaze kubabona ariko umutima wanje urafise ukuntu ushobora gukurwana naka canke naka umutima wanje uza aho uza kunkururira uza kuja bivuze rero nta numwe aratera namwe ngo akora ico kintu nta mutima wanje sinzi uza kunjara mazimisi mazimisi nibaze muri dossier ya Amede yo kuba tarongora ahubwo azonyica no kuri Amede arakutse uno munsi yita yavuga ati rero je uronera cewe baguma bambwira ngo ndongore iki niki kandi urandakutse ahubwo ati rero uronera nahisemo wewe nyene yuko ari wewe twinda kubana izo ntarimo haje Amede wenyene urona uhava umwemero ukavuga ati Amede kuva wabereye ingarago je ndemeye ko uva mu bugarago reka ndagutera inkuru ngarutse hahandi urukundo ko wagwibagiye nukuza gupropoza ngo njeshaze ko tubana urabona ngo bangize ingaragu ngo ushaka ingaragure nteje ibyo nuko razana biragoye ibyo nuko razana si amahitamo yanje ari je singendera wumva ngo ndaje ngo tubane tuca kubana nashobora basi naco aramutse aje kugusaba ko mukundana ariko afise intumbero yuko mubana uhava umwankira ubu yoza kunsaba ko tukundana
none nk'ubu usanga icyo cyumba yataca afise usanga Amede arafise nk'umusheri arashobora kuba atagise nyine nanjye ndakubwiye manze numbeshe usanga nk'ubu Amede afise umusheri kandi nta gahunda yo kundira gafise kuko turazinanye kuva kera ntiyaza kunkunda ariko yarabimye usanga yagavuga ati hamwe rero no bimubarira ntiyobyemera ariko no munsi urovuga ati je yoda dino ndabyemera uzobona nijera ninavuga ko noce ndamwemera sibyo kwasanga ari undi ari mu nzira yagiraze naca kata asubira inyuma rivasi kubera yumvise ko nokwemera Amede nkabani bujirisa ko karusanga Amede nawe ahubwo rero wasanga Amede nawe nta gahunda yarafise wasanga asinzwe yifitiye n'umushaka cyebona cyo ngo yongo hindabiri ko rifite umushirane no kuko imana je ivyo wanje sinzi iyo bizoza bizeranye sinzi niyo bizoca biciye muri ubwo buryo uwo munsi nimba mwe mwerazo yankoreyemo sawa rero sinovuga ngo ni aje ngo nomwemera ko aje ngo nomwanyira basirumva ko byoshika ukamwankira ibyo sho akaza ngamwanyira ikibazo Amede se hari ngo bimbwiye umuhanzi muzane Amede ndaguza Amede rero mukuru bakwarangira yingo nyaruka Amede si hari ngo binyibiri impamvu turiko turavuga Amede ari umuntu yitwa Mugisha munsi Mugisha yambwiye ati twakoze iganiro mu biheze aravuga ati Amede navuze kuva kera Amede nagira arongore Mugisha nasaba umubonano Amede hajya nawe kurongora n'itege sinje nandi nivyo ntazi kurongora n'agahato kurongora n'imyaka sinzi ntawamenye gusa banza umbwire Amede aramutse yitora akaza ati Ronera je nabihisha kuva kera ariko reka mvuga ukuri genda birabaho none wumva ugumwe mwinjizamu cyatuma agira stress yo kwibana bamvuga ngo sindongora Amede nibago stress kurongora si itegeko kandi sijya juru bivuze ngo kurongora ni ibintu mba ni ikintu umuntu yibonye yumva ko hageze utarumva ko hageze nta mpamvu yo kugenda kandi utarumva ko hageze ugiye urasambura ariko maze ugenda uzi ko hageze uravuga ati ibintu bisaba kandi kurongora si imyaka nta n'umuhungu asaza imyaka ni n'ibiharuro no food okay Ornera byo bigira jewe ninde muhungu ubona ukumbura mukunze umuravye gusa physically ico kintu nikiramba ko we kandi haramvuga ati ne ngusumba umuntu uje muntu ngo ngumva ngo ni crush naka iki ibintu babigira gute wokundana n'umuhungu usumba simvuze ngo sindakundana ngo simsaba ex bariho ariko nibivuze ngo je namaze kubona ngo umuntu ndamukunze n'umushugenda ukakunda umuntu mwibanga ukagira iki birashikira ariko hari umuntu ushobora ngira akunze yarankunze turakundana ni mahirwe nagize usaba gisibanga nabo Rex Rex amaze kurenga umwe ni benshi nuvuga ufite benshi none bamaze gushika babiri imvi bitigira bibiri ngahe ni byinshi bivuze ngo bamaze kurenga umwe ni benshi okay ariko buri muntu wese cyane cyane ku bakobwa mufise character mukunda ku muhungu ugasanga nk'akaruhara abakobwa benshi uye bakunda abahungu barebare bababogare birabura jewe ndagutera inkuru ibyo bintu biragoye yego ushobora gusanga ukunda barebare bavyibushe birabura b'inzobe bonze ugasanga izo nizo gufi zo mutwe kandi mugahora nazo yego mugakundana mugakoshwaburamo ikindi cy'ingenzi bari kurondera somba iyo physique bivuze rero ngo jewe sindi muri ivyo niyo mpamvu uza gusanga muri uwo mu ex arenga umwe ushobora gusangamo uwirabura n'uw'inzobe uvyibushe n'uwonze kubera ibyo sivyo nocagura ahubwo ngendera ku marangamutima yanje nufise ko nakunze umuntu kandi nkabona nawe yankunze turakundana nitayeho ngo bizogenda gute nitayeho ngo afise iki abuze iki ngo bizogenda gute ngo ni naka ngo ninde ngo ni ivyo n'ibindi okay Ornera mu buzima twese tugira amakosa buri muntu wese agira ikosa nirihe kosa Ornera mu buzima bwe yakoze atigira agibagira ayama n'ubukigicuza ko wararikoze nakoze kira usanga ari menshi rero mpamvu ndimbira cyane oya nuko cyasa nari bihaye kosa nakoze nguma nicuza bihora bikuka gicuza ugiye ugatesha kiriya kintu nagikora bivuze ngo jya vuba pana rya kera naho ryo bari ryo mu kana Sanakoze gukunda cyane iyo wakunze cyane sibyo ukaca uhemukirwa wishuza kuko nabikoze kuko nabaye akagugu kubera ushaka kuzana ama image ya bya bintu byiza ukabiforma ngo bibikumbe
nyereka imbere hiwe atanyese cakoramisha mu mugongo wiwe usanga kumva ibintu bibi nyene kuko ivyabaye kuko kinabiciyemwo yo kuma bireka kuba kwera mu bintu bishisha kandi bigorana urukundo rurimo kandi mu bintu udashobora guhagarika udashobora no kwirinda bikaba birimo bivuze ngo ico kintu iyo kikubayeko niwe kakucicuza abantu benshi ndizera ko naryo kosa bamaze gukora ryo gukunda abantu cane nta muntu gafite iryo kosa ryo kwicuza ako kantu gisinzi kumpora ndabibona ko ariko namwe mubibona iyo ukunze umuntu cane ukamwereka cyane ko umukunda aca kugaye aca gufata nk'umenga nta gaciro ubwira yo baragaya nawe kandi babarira aca en fait iyo umuntu yakunze cyane akakunda n'ubundi ushobora gusanga wisanze uri muri zero aravuga ati gusa nibeshe byagenze gute ubu mukanguye rero ubonye umuntu atangugaya mukangure kumukangura no kugira ngo kumwereka ko ari zero mwereke ko akundi kwa kera wowe udahari ubuzima burakomeza wowe udahari ndaza gufata decision utayirimwe kandi ugende neza wowe udahari njewe ndabandanya nera imbere kuko gusa n'abari imana niyige n'ibintu kandi yo ushaka kuvuga ati iki kintu ndakikwatse cyangwa ndakiguhaye rero ubonye ko umuntu atakiri level yawe cyangwa amaze kubona ko arenze ukure mu nzira nimukiri kumwe ubonye akora gutesha umwanya akora kubuza kwa avance Oronera tubwira agastory kawe k'urukundo kuba karakubabaje agastory k'urukundo yego kakubabaje utubwira ati je nakundanye n'umuntu kunuku n'agastory nyene kabaye tubwira narakundanye n'umuntu kunuku maze gukundana birenze rimwe nzane story ya guterera ushaka nk'imeze gute umuntu yoba yarakubwiye ariko usanga story zose ndazizi ushaka imeze gute okay je yoshaka mu bantu bose mwakundanye ndizera ko ari habo wababaje n'abakubabaje nukuri ndayamanitse ishaka kuvuga ko umuntu yakubabaje kandi mbabarira narahindutse urasabye n'imbabazi ndizera araza kukubabagira okay hariho umuntu rero yakubabaje ndetse kumbwira ati je umuntu yambabaje byagenze uku arambabaza okay ndamaze gukunda nkaharurira kazoza kanje mu rukundo rwanje n'uwo muntu no mu biganza byanje n'uwo muntu basi kumva ko aho nshaka gushika hose nkagirana nawe kandi koko iyo kenshi umaze kwiforma ivyo bintu mu mutwe umuntu aba yabikwijeje akakorera ko kumwe mu birimo rero iyo mugeze gushika imbere ukazibona gutanya urugendo urababara ariko ndashaka rero tubwire ati je umuhungu byagenze uku hama arampeba kubera impamvu niye canke kubera impamvu atambwiye hajya byagenze gute nuko navyibagiye kandi byarakubabaje ukuntu byagenze rero nyene yaramemukiye hagera igihe mvuga ati nimba yamemukiye ndamubona nk'umwana mubi ndamutahura ndamubabarira kuburyo naho twohura nomubona nkamubona nk'abandi bose nk'umuntu atari umuntu mubi kubera bivuze ngo nanje hariho umuntu ushobora usanga nababaje ndamubabaza bitamfasheko ariko kuri we vyabimufashe kubera iyo umuntu mukundana mwigana vya hafi burya mu musezerana iyo umuntu akunda cyane awufata nkaho nyine ari vyakwiye natwe abarundi turafise ingeso yo gusezerana ibintu bitari mu mutwe bitari no mu mutima umuntu ahobwiye ati nukunze gukunda gushika gupfa nanje sheri nze gukunda gushika gupfa kandi aramaranga umutima biri mu mutima arabivuze nyene biraho nyene nukuvuga hogera kwishuri nawe nanje akunezereza yego mugabo muri we ntamenye ko ariko arakubibamwo ikintu kizokubabaza bivuze ngo rero nyuma ugiye kuyibura avuga ati ryo mushenzi yambwiye ko bizogende kunukuntu yarangambaniye mu nyuma rero je ko numeze umunsi wanje campindukiza ngarati none nanje nabandi bashaka kuvuga ati ryo mushenzi kazi yarambeshe ni kimwe ko kindekanekana okay tuce turagira ko turangiza n'ibintu by'urukundo tuje mu bindi abiramaze gushuka besha urukundo umuntu yego byagenze gute byagenze gute nyine kwa kundi ushaka gusanga umuntu ubona ko yakugobereye gukunda cyane arakuremereye akavuga ati kanda mukunde gusa rero ndakubwira ivyo bintu n'ibindambako iyo ndiko ndabesha n'ibindambako ndabivamo nivyo ntwara igihe kinini ndaruha mu mutwe kandi iyo umuntu ukura mubesha ibintu hari ibintu waba yumva menga abirimwo usanga hari ukuntu akora gutwara wowe udashaka ewana ndambiwe cyo ndabihewe nabwo ati umva rero bino bintu ndakugize ukuri bino bintu turi mu je ndashoboye tureke ndurira hanze yo gutumwanya kubera nanje sinashaka gutumwanya kubera yuko urabesha abantu uko yibagira nawe ivyi wawe vyiza kubiha umwanya ngo birogo basi bizokusatire kubera uba uhugiye mu kubesha
Okay. Reka twigarukire rero mu kazi ka misi yose ariko filme none filme uyibona gute kino gihe uravye imyaka ino umaze ukora ugerageje kuraba muri iyo myaka ino gitanga ukaraba n'uno munsi filme y'u Burundi uyibona ku ruhe rwego? Abari inyuma yacu barahiriwe gusumba n'abatubanjirije n'abatwebwe turimo yego kubera filme aho naje ndayisanga si hit bivuze ngo filme itera yavansa bitera biryoha yego rero ndiko ndabona ko imbere ari heza gusumba ku bakinyi ba filme kuri ndabona ko ari heza gose rero ahubwo ndasaba Imana nshoboze nimba ibona ko kano kazi ariko yandemeye canke ingabire ibona ko ikwiye kuguma hano nzonkomeze ku buryo umusaruro nzogera ku saruro kuko narawuruhiye atandi ko ndasarura. Okay. Benshi cyane ku ruhande rw'abasista rw'abakobwa murakina filme tukabakunda cyane ariko byashika ugasanga bagiye kubaka ibyabo ugasanga ibintu bya filme baciye bamera nk'ababiheba kubera impamvu z'abagabo ntawamenya. Urumva yuko umugabo yava kuza gukina filme ukabire yego Stefan urumva iyo maze kwicara ngumva ko nkwiye kubaka nkavuga ati ndagiye gukora ikintu maze gushikayo umugabo atigeze anyereka ati ibintu ushaka kwikubuza akabimbuza maze gushikayo umva sinosambura ngo kubera ngo yambuje gukina filme ndagerageza kubimwumvisha bikunze nkabandanya bidakunze ariko rero sinifuza ko bizogenda uko Imana ifite inzira nyinshi zoraba ukuntu bigenze bizogenda uko kumva sishaka guheba filme ndashaka ko naho nzoba nshaje nzokine ndi umubiri w'abantu urabona ko dukenye n'ababiri nzonabona wara wihishije washaje yego ikintu cyumvira abantu bake ndose nasi nzosaza nyakira dusiga gusa abantu bake basenga je sindigira nimagira nihishushe n'umuze washaje je ndabona gusa ko nzosaza nabi ndashaka kuzobona gishobora gukina filme kwa filme iraruhisha filme isaba ingufu n'umwete ndabona ko nzoba narashaje nyine kubera ndaha nyine nzosanga narabavyibushe rwose cyane kuba kutagira sport nagwara byinshi cyane ngamizina Yesu bitsinzwe n'izogenda okay mizina Yesu bitsindwe okay urunira hariho abantu baba bavuga ngo cyane cyane maze kuganira n'abakobwa benshi bakina filme ugasanga akakubwira ati je n'ukuri umuhungu ari muri ino industry je nitwobana yego kuri wewe bimeze gute twobana mu bana okay kubera je mu gukunda umuntu cyangwa muvuga ngo twobana sishingira kuri we ukwari n'ukwiki ahubwo shingira ko nabandi amukunda nawe akankunda aza agaciro kanje nanje nkamenya agaciro kiwe bisigaye byonye byo banga umuntu akankwiha impamvu no kwiha akarimbi ngo uyu nitwogira iki okay umudiaspora cyangwa umuntu wonga ati umudiaspora cyangwa umuntu wonga bagize iki gutora mundi uwo twobana yego uwo ndasubiramwo bya bintu uwo nokunda nkabona ko haje agaciro kanje ndasubiramwo agaciro kanje akazi kuko si buri muntu wese amenya agaciro k'umuntu yego umuntu amaze kumenya agaciro kawe biba biryoshe biraryoha pe ukabona mukunda nakaba gukunda bivuze ngo yaba wino yaba no mu diaspora ni sawa ko nshatse kuvuga ngo mu diaspora niwe oyi shora no kwanga sanga byasinarana yaje no kuvuga bino bitipe by'idiaspora ariko no biza bigahenesha amahera abantu wowe no kuvuga uramutse utamukunda cyangwa nawe ukabona ko atagukunda bya vrai ntago wogenda kubona nango ukora amafaranga yiwiwe namukunda okay nerega ndiko ndakomeza guta umwanya wanje kandi singeneye guta umwanya kubera umwanya amaze gutani mwinshi yo nukuri c'est vrai yego bira yego twenge agano mvuze ngo umwanya amaze gutani mwinshi nazokuta kandi utarukenewe okay Mutoni Horonera tugende cyane cyane kugwaruka no munsi sishaka kukuruhisha kubera no nukuri niko kazi kanje bivuze ngo ibyo unushatse kuvuga ngo kundusha mukora dukoze umwanya oya tuendelee na kibazo na kimwe play okay uno munsi ugwaruka kino kintu sinigenda gisiba mu kiganiro canje ugwaruka ugerageje kuraba uno munsi bimeze gute ugerageje kuraba aho baye mu cyungararo aho temberera ugwaruka wurubona gute ugwaruka
aye jewe ngira mbe umuhanuzi w'ugwaruka muri uno mwanya niye Yego. okay gwaruka gira amahoro Na sasa rero ugwaruka nico novuga Yego. abana bubu bombe n'abajyaye muri ndavuga bubu ndavuga mu kinjani cyane Je ndize yakora nka 2000 2005 kubera muri 2000 Yego. abana muri 2000 ko bakuze abana muri 2000 z'imyaka afise n'ugwaruka cyane mu papa basi aba bana bato tuvuga abana batonye babanye tubona imyaka 10 n'ingahe urugwaruka wiravye neza twe tukiri imyaka 10 n'ingahe abana bubu bazi twe natwe twari tubuze iba bimenyera hehe no nyene ni kugutera imbere aya mateleviziyo aya Facebook aya matelefone abana baronka kirikare aya numva imbuga zarabaye nyinshi kandi zerekana ibintu byinshi bitandukanye kandi bivuze ngo gukora biraba bishikiriye n'abirengana nabibona sico kimwe na kera Yego. Kera byari bigoye kugira utunge telefone ariko ubu biroroshye cyane umwana uranayimugurira nk'ikijwe genda kuri TikTok genda kuri Facebook aho nyene nushaka kuduga umwanya munini ukorera nk'amavideo utaragwa ku bintu kandi umwana yabonye nabirengana arabiraba Yego. ariko usanga kubera none abana cyane Yego. Ugwaruka no munsi abasore benshi ugasanga bagiye kunywa ibintu by'amatabi bimogi aho ugasanga abakobwa bagiye mu bintu by'ingesombi bara mu boîte ingesombi tunyene ndashaka nabugira ikintu genda ubahanuwe kandi na bintu birebire no hanura abantu pesi no kubesha nakubwiye gasimbi njyaye sinohanura byinshi mugabo ico honzi tabisigiza ku magara y'umuntu kandi baranabivuga n'abaganga akavuga ati tabisige kandi umuntu wese nk'itaba babizi ko atari giza n'umuntu wese nk'urumugi abaruzi ko fendo fise ingaruka amadrogue ikineye hama umuntu wese yama mu maboîte yabigize nk'akazi nk'umwuga arabizi ko naho yobaje ababizi ko atari biza kuko ushobora guhurira n'icupa ritembera mu mutwe ushobora guhurirayo na accident mw'ijoro n'abasoma mw'ijoro nta kintu kibura inuzenye nambamye gusa nyene nabaciroma imanza ko nawe umenye bose aho yisanga ariko uko biri kose ntabwo ari vyiza ko kurara mu kabari biranasazisha ikintu bituma uruhuka ikindi mu nyuma umaze gukurura vyicuza ukabona ko atari umwanya mwinshi utarukenewe ariko gukora mu bintu vyinshi by'akamaro bikaza guteza imbere n'abawe umva harimo kwicuza kwinshi byatabe no kunyene no kwicuza kubera uricuza ukabona ko wiyononye urwara ingwara ziriya na ziriya ukabona ko wiyononekaye wononekaye ukavuga ati iyo menya kandi iyo menya nikora rero bikundiye ibihagarika. Okay. Ornera, je ndashaka kumenya ufise akabazo k'amatsiko. Ornera yashavuye n'ikihe kintu kimuturisha? Muziki. Ukunda umuziki cyane. Urakoze. Camvuze nyene radio nkumviza umuziki. Aririmba ngaca nduhuka. Mu bintu byo gufungura n'ikihe kintu Ornera akunda cyane? Gufungura. Inyama. Muceri besi no mara kwera imisi ibiri naryo umuceri okay umunsi naherutse ngana navuze ati Ornera gabanya kurya inyama umubyibuha cyane kubera gutsikunda je n'ukuri ngumamvyibuha kandi kukuvyibuha narabikuranye igihe nkuva nkina muto ubanzi yo bivuga ntavyibushe kweri igihagaro ndagifise rero umva sino bihindura no munsi biragoye none ko nko mu myaka 2 iri imbere canke 3 ushobora kuzoba winanira utagishobora gutanga oya sinzo kwinanira kwera ibiro ndabimenyereye okay Ornera je numva no gushimira nuko yandi ndabashimiye kandi abakengurukiye cyane kandi yashimira abantu bose babanye natwe guhera ko nango kuri iki kiganiro cyogere akoze kubana natwe hamaze kudushigikira mutibagiye nubwo tutako turatanga save date mutibagiye abatarakora sabone kwa Mutinda bakunda official kuja gukora sabone ugiye ko higomba kujako uzokibona mu wa mbere nuko murakoze gusa je ndacyari kamera abafana banje ndabakunda kandi azi nabo baragukunda nibo banawo nibo nje nkorera nibo babosi bacu twese nabo n'ababosi bacu ariko je nande ngira ndababariza ikibazo umwanya batari ngaha ngo bakubaze ntimuzodutebya ngo tubone mwamaze hafi kwezi ko turiko turabona ibikorwa kuri Mutoni official kurana umunyi imisi 10 yavuyemo deja reka ndababwiza ukuri jewe sinzoza ngo ndabazanira ikintu kibi bakubwira nyarutse ibintu nzoba ndiko naje nditakaza ubwanje ariko nini itonda nkazana ikintu ciza sinzoba ndiko nditakaza ahubwo nzoba ndiko ndivugurura
sinkeneye gukora ibintu nyarutsa ngo nonone histoire canke nonone akazi k'ivugabutumwa ndimwo bivuze ngo nkeneye gukora ikintu ciza kizofasha umugenzi wanje ko nanje kizaca namfashije yego kugitanga rero nuko Imana nimuzonshavurire je ndabakunda kandi sinoreka kwifuza gusohora buri munsi kujya mu bisaba ngo buri muntu ikabiri biragoye si jewe nanje ndabishoboye no gukora ariko ntabashoboye urakoze reka ndabashimire abakunzi ba Senga Media TV kuba mubana natwe umunsi ku wundi ndizera yuko mutazigira mudusiga mube muraterama kuri Save the Date kwa Ornella Mutoni official niyo YouTube channel yiwiwe asanzwe akurira ko mwese mofu nikuriki mwitwa mofu mugabo channel yitwa Mutoni Ornella niyo mofu nyene ni Mutoni Ornella Films ni mofu ubwo nazi ko ntari nagataho okay muze bananye mwana natwe umunsi ku yundi kubagira n'umugisha ndizera yuko atamwebwe nta twebwe atamwebwe nta Ornella Mutoni mubananye rero mwana natwe umunsi ku yundi ndabashimiye cyane naho butaha